genre projet et tout. Bon. Biravana. Je n'ai rien dans la tête. Non, kuri kumana bica binkamana. Allez, kujya nyine wari kure imvuga ngaho. None kugira mbo umutunzi ivyo genda gute. Yo. None mwumva. Bica binkamana. Zigo kama. Mu Burundi turafise ubutunzi bwinshi cyane. Mugabo igituma abarundi bakenye nibaza ko bakenye mentalite iri pauvre. Kubera iki none mu Burundi abantu benshi bakenye? Mu Burundi abarundi ni bakenye. Hago hakenye babantu batuma twe dukena. Hello guys, muraho mumeze neza, ni Fidelite kuri micro. So n'Agaciro Media twarabasezeraniye ko ataco tutazokora kubijanye n'iterambere kugira ngo umurundi wese yaba uri mu Burundi canke utari mu Burundi aho uherereye hose ukaba wumva ururimi rwacu rw'ikirundi ntaco tudakora kugira ngo umenye byinshi kubijanye n'iterambere. So uyu munsi rero tubafitiye surprise. Iyo surprise rero ikiganiro cyacu kuri no munsi ni quiz entrepreneuria aho tugiye kuganira n'abanyeshuri kubijanye n'iterambere. Bega by'ukuri umuntu arashaka kuba umutunzi ni giki yokora kugira ngo abe umutunzi. Rero uyu munsi twatembereye ishure École Lumière do Kinindo ni secondaire, tugiye kuganira n'abanyeshuri baba finaliste donc bagira baheze amashuri kugira ngo batuganirire kumbure ko babona iyo bariko baraja babona ico bagiye gukora kugira ngo bashikire ubwo butunzi. So mudukurikire rero mwumvirize by'ukuri ivyiyumviro by'abo banyeshuri. Wigiki? Ni informatique de gestion. Okay, Mike twashaka rero tuganire kubijanye. Mbega uripfuza kuba umutunzi? Ego, nadashaka gushika kuri ico kigero. Ego. None nkawe ni ikihe kintu wokora kugira ube umutunzi, kugira ubishikeko? Donc Icambere na mbere kugira ubishikeko ni umutwe. Umva byose n'amashure ushoboye widevelope mu mutwe uca mu wiga ibishoboka byose kuko nta kintu kidakenewe cyose mu kijanye n'ivyigwa. Bon, j'ai projet yanje premièrement nkene ibishobotse umuntu aronka akaviza ashobora kuja kwiga hanze umva yongereze connaissance akantu kose. Je suis passionné n'ibintu bijanye na informatique na l'entrepreneuriat na makuru ya mbere nkunda gose. Nkaba mfise projet ku créer logiciel si possible nkayigurisha hanze nkaca bien sûr nkashobora kugaruka ino mu Burundi kuko ntawibagira iyo yavuye. Si uvuga ati ngo nta buzi buhari, ubuzi buriho, c'est juste n'abantu badashaka kugira uwo mwete wo kuburondera. Kandi nyene naje nzobanje kuboroheza surtout nk'abajeune bajya bagikomeye nyene bafise mu mutwe akiri hashasha. Ubukene ntiburiho, nta bukene buriho, c'est juste que abantu nyene amahera nayo bakoresha ntibayakoresha mu bintu vyiza. Nko par exemple nk'umuntu ashobora kuba afise amahera akaca yabika peut-être ayarya konsoma nabi, ntiyumve ko ashobora gukora projet comme ça agaha akazi nk'abandi agaha ubuzi abandi bantu nabone bariko barondera kubaho. Umva ni kwiga ukaronka aya ma connaissance nyene mukazoraba ikintu wozana co gushikana imbere kuko nabaziranotse nibikanguye ari ababoss byose barabirondeye nkuko natwe twipfuza kuzobirondera twashike. Kuko ikino ni mu Burundi hari abantu bakenye benshi. Mu Burundi hari abantu bakenye kuko hari amahera, abantu benshi muri kino gihugu bafise amahera gusa bayaryamye ko ataco bayakoza ntibayaplasa basi mu mabanki ngo baze baratanga amadeni agarukana yinjiza ama interet ngo bagire ibintu basi amahera circule nyene economy urumva iguma ihagaze handi nyene naca ariko arakora amahera. Basi bifuza kuba umutunzi? Ego. Ni iki wokora kugira ngo ube umutunzi? Cyo kugira ngo umutunzi no créer akazi. Akazi? Ego. Ugakrea gute? Akazi kugira uragira amaplan bivanye na milieu urimo ukaraba uti anya hokorwa iki abantu bakunda ibi
hama uhejeje kugira iyo plan yawe uronse umuntu aguha umutahe kugira ushobore gutangura ugatangura. Ko iki mu Burundi abantu benshi bakenye? Mu Burundi si uvuga ngo abantu benshi barakenye, hakenye umuntu. Ikibazo gihari ni uko iyo problème hari abantu baryamye ku mahera kandi hariho abantu bafise amaproje. Paeje irahari mugabo mva si bose bayishikira. En fait paeje ntizotuma Uburundi bwose butera imbere, kuko haba abandi bantu baba volontaire. Nukuri kumana bica binkamana. Alice kujye nyine wari kure imvuga ngaho. None kugira mbo umutunzi ivyo genda gute? Yo. None muvuga. Bica binkamana. Zigo kama. Ndashaka vraiment kumuba gusaba. Je muri umwanya ikimpasiona. Genre nabikuye surtout kwa papa. Barafise ukuntu afise imiduga et tout. Akese à fournir igitoro kubera agera station. Hama akese ya kujya miduga yiwe kwihama ama contrat. Ayihaye ama contrat naho déplacement et tout. Kenshi ugasanga ni imiduga akaguramwo soit approvisionnement côté nourriture bikaduga ruguru et tout. Ma association kenshi arakunda gufata iyo miduga comme ça agatwara indya hariya kukoteza abantu ba ruguru nyene badafise ibyo bajya tagira iki. Bon exactement je sindatahura inyungu abigiramo aho franchement agira bénéfice muri ivyo, mais quand même je byaranjoheye franchement ikintu nashaka kugira nanje de mon côté nyene kivuye ku mahera nzo bafise tout nese kubigira vu que afise station akaca produire nyene essence mu miduga kugira ishobore kugenda. Et je me demande bien si genda bigize nobona exactement bénéfice we aronka ko je muri umwanya mutabura ko atavyo nobona kuko navyo ngira iyo shaka usanga aho umutunzi ose jamais nawe nyene ugira ibindi ruhande tu. Naramubaza rero papa ndamubaza bon ya bénéfice bikora. Non, j'aimerais bien voir kuvyibonera jewe nyene naho yukuse yakubimbwira. Kuri wewe ukene kubyibona ko tataka kuko naho no mubaza nkamubwira inyungu ni yagute yombwira ndaronka amahera ngira iki gusa ndashaka kumva ijya joie agira yabonye ko genre ariko arafasha. Icyo kibazo kweri naho kibaza uwo ari we wese yo kugira yego, donc nanje ni yego. None ni kiki wakora kugira ngo umutonze? Jewe bonje nibaza yuko kuri kote wanje no kuri ibyo nkunda. Ukora ibyo ukunda iki? Ibyo nyene nivyo dushaka kumva. Ico nkunda cyambere ndakunda kwikorera utuntu twiwanje. Kubera iki mu Burundi abantu bakenye? Gituma nibaza ko mu Burundi abantu bakenye donc umurundi arafise kurabira kuri mugenzi we, nafise genre kuraba yuko we yo kwikreera ikintu ciwiwe. Umva rero ikintu mu Burundi tuvuze self confidence, genre kwiyumva yuko ico kintu gishobora wowe ucikorera wenyene. Ridashaka ko umutunzi. Bon nibaza ko abantu bose arivyo twifuza. Donc nawe urimo. Ego naje ndavyifuza. Ni iki none wakora kugira ngo umutunzi? Bon je nibaza ko twese turagomba kuba batunzi. Gituma nibaza ko benshi bidakunda ni kubera kubyifuza ni kimwe kandi n'Imana ikorera ku bikorwa byacu. Bikorera abarundi benshi bakenye. Gituma abarundi benshi bakenye je nibaza ko ahanini mu Burundi turafise ubutunzi bwinshi cyane mugabo gituma abarundi bakenye nibaza ko bakenye mentalite iri pauvre. Nivyo nako ndavuga ati umuntu ashobora kurondera gushaka amahera mugabo zangu yashaka biragoye kugira sinzi ko ashaka ko musanga mu gitanda azuka yasanga navyo ntibikunda umva ntashaka dufise yo kuyarondera. Amahera yaragoye kuronka naho hari mu gihugu ntari ngaho ngo tugende turayatora bisaba ko tuyarondera.
Je urashaka kuba umutunzi cyane gose. ni iki uzokora kugira ngo ube umutunzi Ikintu nzokora kugira nzobe umutunzi ni ikintu cyo kugira umwete mu byo ndiko ndakora byose. Nicyo gikuru cya mbere nobona noshira imbere. Umwete hama ibindi birizana mu nyuma. umwete mbega ibyo bintu byo uri kurakora nabyo ni bibi Bon, harimo entrepreneuria, hariho business n'ibibiri. Kizonyorohera muri zose byose ndanga gukora cyane. Mbwa ikintu cya mbere nakunda entrepreneuria kituma nayikunda iri plus mieux par rapport y'ibindi bintu byose kuko biyazana ama ikintu ushaka amabezo yose ushaka kandi n'ibintu bya mbere byunguka ku mwanya ubihaye n'umwanya ushobora kuronkera ibyo bintu kugira biteze imbere. Akarorero kavuga yuko ibintu byo korora ibintu nk'ibyo cyangwa ibyo guhingura bifise akamaro cyane cyane ngaha mu Burundi wacu kandi birimo amahera menshi bituma cyo gituma ifise amahera menshi ibintu ushaka gufinsamo nubwo hera ku bintu bitoya ibintu byo guteza imbere biraguteza imbere utenze kunda amahera menshi bibaye n'umuteye watwokeje muri amahera yawe watanguje mbosanga waduze kandi umuntu afashe mu mugongo kandi bibaye n'ibyo byo korora byaguteza imbere. Aha twavuga inkwavu, ingurube, ibintu nk'ibyo nyine, inkoko. kubera iki none mu Burundi abantu benshi bakenye Mu Burundi abarundi ni bakenye hago hakenye ba bantu batuma twe dukena. Icyo kintu kimwe nabivuze ko abo bantu batuma twe dukena ni ba bantu bashira amaboko mu muzi nibakore bagakritika by'abandi bantu bakora nibitera imbere. Icyo gituma tutera imbere Barundi. donc bakritika mba bobo ntibashaka iterambere rya mwene wabo. baryamiye gusa mba bobo uri karakora barikora ntibamuha kuhaje ahubwo bavuga ati hebye ibintu n'akamaro byo kumarira wewe ahubwo tugweke ngo nk'ibintu twereke uryame ngaha cyane twereke ibintu ujamwo iki nk'ibyo akamaro bifise bituma usubira umwanya ugenda kandi ubatse ko umwanya ari amahera umwanya ugucitse sinzi ko usakora undi umwanya uzokipera kuri uwo mwanya y'amahera ushaka kwifuza kuronka.